Ndagize bwakiye canke mwiriwe bivaye na muntu wese aherereye adukurikirana bakuzi bacu mwe mwese mudukurikirana mudahengeshanya mwe mwemera mugafata kanya mukakurikirana ibiganiro byacu Imana ikomeze kubahezagira uno munsi tuba tuzanye ibintu bishasha kandi bigezweho ni nk'amakuru abatarakoze amaguru hasi niko novyita ego reka twakire umutumire kugira ngo aca baramutsa muri rusange kugira twinjire mu kiganiro nyezina turabakiriye cyane. Urakoze cyane mutangaza makuru umikaze mbanze ndamutse wewe tugiye gukorana kino kiganiro nce ndamutsa nawe kwadukurikirana aho bari hose nizera yuko batanguye ibikorwa neza ku munsi wa mbere w'ibikorwa kwikarinde y'abaromani nizera ko rero abamaze kubushikako bariko barabicapa neza kanatsinda ko baba bagize na weekend neza. Nibaze ko namwe weekend yagenze neza. Kabisa weekend yagenze bien sana. Aho ni vyiza. Twinjire cyane ku dukubite tubangura kubera ko abantu babanyotewe amakuru yo ku munsi wa mbere. Dushaka kumenya mwakino gihe haba hari ibintu bivugwa babige bitandukanye twe tuba turi ahantu twegereye abanyagihugu babige batandukanye. Binugwanugwa ko menga hariho ukuntu batariko baranyurwa ndetse bashimishwa nibi bintu vya leta y'u Burundi nkibaza ati ibi bintu reka nzobibaza umusisanguzi adufashe kwa kino kintu wewe ukivuga hiki. Bakoze cyane mutangaza makuru abene gihugu iyo ubuze abene gihugu bwa mbere je ntaho yabushatse kuvuga kubera ko ubuze ko abene gihugu hari abasina batariko baranyurwa n'imikorere ya leta Burundi. Simba shatse gutahura abene gihugu biri kuravuga kubera yuko je nanje abene gihugu benshi nzi tunegeranye barakenguruka intambuko ku yindi leta Burundi iriko iratera. Wanashaka abenshi banamukeza son excellence kimwe gusa hariho abarundi dukunze kutubona abarundi perdu abarundi bakunda igihugu cabo mugabo badakunda leta iriko irayobora iki gihugu mu magingo aya abo nibo bakora ibishoboka byose kugira ngo bereke nabandi bene gihugu batebona kumwe yuko leta yashoboye kunanirwa. Ibi rero nibaza yuko bifitaniye novuga isano nizi ntambara ziko ziramuka kibiyaga binini kubera yuko abanyepolitike barondera ingufu mu bene gihugu no kuvuga umunyepolitike adafite popularity uwo ijambo ryiwe cyangwa se ibyumviro byiwe ntibigira bibishika nta ntambuko nimwe bitera mugabo unkunde gato mutangaza makuru inze kwifashisha uburorero butandukanye n'amajambo anashaka atandukanye abagiye baba abategetsi cyangwa se abubahwa hano mu gihugu cacu bagenda bakoresha kandi wanashaka asobanura neza ico kibazo ejeje kumbaza sivyo so hari umubahwa nubaha cyane nyakwigendera Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yavuze ngo iyo abantu bari mu mahoro bose bababona yuko bashoboye iyo umuntu abona ko mu by'ukuri afite amahoro acabona yuko nawe ashoboye sivyo agatangura gutora utunenge abayobozi mugabo akibagirwa yuko yigeze kuba ari ahantu abona ko adashoboye. So rero ni bya bindi nasubwa avuga ati ngo ugize iki amahoro ngo acana inkinzo sivyo singomba kuze ndabijamo cyane gose kuko wanyabiranije n'ikiganiro ntashobora gutegura mugo ndazi ko baza gutahura ibyo niko ndashaka akuvuga sivyo nimba ngo wikanza gahengwe acana inkinzo mukibaza yuko amahoro amaze gusasagara atamwasa bagifise acacana inkinzo. Adolphe nawe ati mu mahoro bose babona yuko bashoboye sivyo yarongeye kandi kajambo ati mbega ya myaka havuga amasasu ya myaka bamwe baje gutanga amaraso yabo mu mashamba baharanira uko tubayeho uyu munsi aba bari ko bavuga ayamuhe kiriya gihe bari he ko batagiye gufata nabo muheto ngo bahangane
barondere akagahe ngo dufise uyu munsi. So urumva yuko ribona mutangazamakuru kuba hari abari kubavuga ya muhe nuko babona bari mu mahoro bafise amahoro. Mugabo yaba amahoro atayarahari nta namwe ariko ariko aravuga, bose baba bagize iki batekereje banumye. Nashaka mu by'ukuri nibutsa abarundi ndazi ko babizi, nibutsa abarundi iyo twavuye naho turi kumbure imbona kazoza yoyo barayizi kuko tuguma tuyisemerera. Bwana mutangazamakuru, abarundi twarabaye mu gihe twamana intekera ku mutwe. Yego sivyo ngira ngo urabizi ngo ukiri muto nimba utayibayemo warabyumvise. Twarabaye mu gihe abarundi twamana intekera ku mutwe, bishitse bukagoroba tukaryama twagira ngo ntibuca, bukeye twagira ngo ntibugoroba. Franchement jewe ndiko kandi nkiri muto je narabaye igihe kitari gito mu ishamba. Yego ntari umuroberi mu buhungiro turara mu ishamba, imvura ikagwa ikatunyagira tutagira aho twugama, izuba ryatsi rikatwakira tutagira aho twikinga iryo zuba, turi mu buhungiro. None ijya myaka twari muri bijya bihe, aba bari ko bavuga aya uyu munsi bari hehe koko ijya gihe batavuga yuko leta yananiwe, koko ijya gihe batavuga yuko leta tekinike y'amara bene gihugu. Uyu munsi mbugo wa muzenya kwigendera Adolphe Nshimirimana kubera ko turi mu mahoro, jewe ndashoboye. Yego ibintu president aravuga bijya sivyo, jewe ndabona umenga nka jewe no bigenze uko kijya gihe twari mu buhungiro ko batavuga, kijya gihe wanashaka na leta yaduze indege za Mbradi n'izina marekopitera bakaturasa, abene gihugu bari he ko batavuga. Yego umbabarire n'abamukira bambabarire kumbure sinje kuzura kaboze. Mugabo ndagomba ngire kino kintu mvuga, kuva Burundi bwikukira sivyo hatwara umugambwe Prona. Yego kuko niwo waronkeje Uburundi intahe yo kwikukira sivyo. Usivye president Bagaza yakoze, reka ndabituka yakoze ibikore nka mu byukuri. Bagaza yarubatse ku ntwaro ya president Bagaza harubatswe amahopito, harubatswe amabarabara, harubatswe n'amashure, menga n'amazu y'abatishoboye. Yego byarubatswe ku ntwaro ya Bagaza. None nuwihe wundi mutegetsi ku ntwaro y'umugambwe Iprona yakoze ibintu tworata uyu munsi? Nigihe nivyo byakoretse. Apana nibaza ntabyo. Imyaka 40 umugambwe w'Iprona washoboye kuyobora igihugu cy'u Burundi, badushikanye kugieterambere. Nigihe mugabo uze kuraba, je ndibuka muri ijya myaka twatogwa na Iprona. Yego urabona ko n'umugambwe Frodebu atamahirwe n'amabigeze baho kugira ngo ushobore ko woyobora igihugu, nta mahirwe babahaye. Ndibuka kiriya gihe hari ibyo ntabonye nabwiwe, mugabo hari ibyo nanje nabonye sivyo. Umunyeshuri agiye ku ishuri baramutekera impamvu, yava muhira saa 11, hari n'abava muhira saa 10 mose aragera, bakaje bagiye hehe ku mashuri, bagatekererwa impamba baza gufungura kubera ko amashuri yabari kure sivyo. Tugende abavyeyi benshi ntibabyarira mu ngundu z'ibitoke, ntibabyarira mu mayira bagiye ku bitaro, ntibabyarira mu mazi wabo, ari gufate ni wacu byari sivyo. Ibi byabaye ku ntwaro ya Iprona. Navuze kugira ngo ntagira kirekire mu mbabare, ndavuga make mugabo nshira yakana kugira ngo abantu tuze turiyumvira kuri bimwe n'ibindi, hama tuze kugaruka kuri aba bari kwavuga ati turanomenga iyi leta ya intwaro ya CNDD-FDD nta kiri kiramara bene igihugu ntaco iriko irabafasha sivyo. Ku ntwaro ya Iprona n'abanyeshuri bangahe batora ikibazo cyo konkuru nationale baheze bunguruzwe, babari bangahe ko amazina yabo yacagurishwa hakagenda abo bafise ku marise yabo.
ibi byari bihari ako kantu kumenga nta kunarinzi kamenye bamwe bariga abandi ntibiki bamwe bariga abandi ntibiki nuko ari vunye kwiga naho uri incabwenge mu wa gatandatu utari muri system yabo bakeneye aho bakora konkuru warakora batura konkuru uwo ni wungurutse wacu twagwa mu mashuri y'imyuga byazina ryawe bikadandazwa hakaja kwiga uwundi ari muri bamwe bakeneye ku ntwaro y'abagazi nako ku ntwaro ya Eprona murantunga ni bangahe bari nivyo bifuza mu mirima yabo ko babategeka ibyo bagomba kurima bivanye n'intara atari nuko hakozwe ama expertise yo kuraba ko ibyo bagiye kwarima ariho bimera ibya ku ntwaro ya Eprona kandi ndemeza yuko aba bariko baravuga ya mu uyu munsi bariko biha ijambo mu gucafuza leta mvyeyi mu gucafuza umugambo sende defuded kera gihe bari bahari wanashaka benshi muri bo barabajerere bakomoka mu mugambwe wari ku butegetsi Eprona ariko mu mbabarire gato turabe gato ku byo sende defuded maze gukora sivyo ntabyera ngo de sinje ngango vuge ngo sende defuded yaragize urundi paradizo oya ariko tutaraja ku ibyo kintu cha sende defuded ngize kibaza ahantu mbo hagati tuvuze Eprona Frodebu yatsinze ryari yatsinze Eprona mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 Eprona rero yarivuyemo ntiyigeze ivamo kuko ntibace bakuda kudeta none ni Eprona yabandanije donc nakantu yari yishizemo rero bashatse kubesha abene igihugu yuko bazanye demokrasi mu gihugu sivyo baca bitoza baca baratsindwa muri demokrasi abene igihugu baca bahitamwo imigambi ya Sawanya Frodebu batora Ndadaye mugabo kubera bana baporona baririmba mu kanwa demokrasi mu mitima yabo ata demokrasi ihari baca basubira gukora bya bindi binyuranye na demokrasi baca bakubita kudeta baramwica Ndadaye baca bashira Ngenze Buhoro François nimba twamasangaye ntabyo nzi Buyoya agaruka gutwara igihugu hajya hose hatwara ba Sylvestre ntibantunganya abandi sinokomeza ko hatwara aribo batwara kubera yuko nta bushobozi bwa gisirikare bari bafise donc kana bitwa yuko bahabashize juste kugira ngo barabe ko bokwa peza attention y'abene gihugu sino Eprona no yari ifite ijambo ariko Frodebu nta gisirikare yari ifise igikuye he ko abaporona mumbabarire abantu bashobora kuvuga ngo ndi umunyamacakubiri mugabo gisi ndi umunyamacakubiri franchement parla jewe ndi umu analyste sindi umunyamacakubiri none muze murantahura yatsinze gutata gisirikare inge mvuge kano kantu sivyo Eprona amatwarire ya Eprona ni mu ya compare n'amatwarire ya FPR Inkotanyi mucemo ya compara n'amatwarire ari mu Buganda kwa Museveni nta hantu na hato bitaniye nimuvuge ngo shatse kuvuga ngo nukora ngo ari abahima abantu bashobora kuvuga ngo ndahama abahima je simpama abahima naco dupfa warashaka ntanakubesha jewe byo ngo gutandukanya ngo uyu n'umuhima ngo uyu n'umututsi ngo uyu n'umuhutu franchement byo ngo ntabyo nzi mugabo d'après l'histoire nibyo tuko tabonesha amaso Majoro Petero Buyoya ntabwo yigeze yubaka igisirikare cy'igihugu wapi igisirikare cyo ku ntwaro ya Buyoya cyari igisirikare cya Buyoya nyene ntabwo cyari igisirikare cy'u Burundi nico kimwe n'iki gisirikare cya RDF si igisirikare cy'u Rwanda ni igisirikare cya Kagame Irane domeme mu Buganda UPDF nangwa igisirikare cy'u Buganda ni igisirikare cya Museveni n'umuhungu wiwe ibi ni navyo Ruto ariko arashaka kuzina muri Kenya igisirikare cya Kenya kigira igisirikare ciwe uwari namba mikuri wa chef d'état major yaramweri menyera mukuraho urumva ibi rero tuze turabitahura uko Eprona yatwaye niko FPR Inkotanyi ikiratwara nta na hato bitaniye donc namatwarire
aha amahirwe bamwe akiba amahirwe abandi. Donc nukuvuga ama privilege ya bamwe barayabaka bakayaha abandi abo bipfuza. Yego. Ibi niko byari bimeze ku ntwaro ya Iprona, ibi niko bimeze kuri FPR Inkotanyi, niko kwa Museveni bimeze, niko no kwa Ruto ariko arashaka kubizana. So, naringiye kukwerekana bwana Musesa journaliste ingene CNDD-FDD bariko barayigwanya n'icyo bayiziza. Sivyo. CNDD-FDD maze gushaka ubutegetsi. Nkuru nziza yashitse ku butegetsi igihugu gisa ni caratabaguritse. Yashitse ku butegetsi ubu abarundi twaramaze kwiyakira. Twaramaze kubona yuko ubuzima bwacu ari kubaho ubuzima bubi. Tubaho nk'ibikoko biguma bihigwa nk'impongo. Nkuru nziza aragwana urugamba rwo kumvisha umurundi wese yuko afise ubwigenge mu gihugu ciwe, kandi ko umurundi wese afise uburenganzira bungana n'ubw'uwundi. Nkuru nziza atangura kubaka igihugu n'umugambwe wiwe. Sivyo? CNDD-FDD batangura kubaka uburundi. Mbogo akiriho ahani. Yego. Ubu tutabeshana usibye bajya bana muri maternelle, bajya muri gardienne, bajya bato ninde munyeshuri aja kwishuri atekerewe impamba? N'umwana amashuri ari hafi y'umuzi. C'est ça. CNDD-FDD yarubatse amashure. Uraja kwishuri muri pause ugasimbuka gatora kijumbu kongera ugasubirayo. Ikintu cya CNDD-FDD yakoze tugomba kwishimira. Nubwo hariho abantu baguma babona yuko CNDD atakinywa amazi. CNDD-FDD yarubatse amashuri ku rugero rwo hejuru cyane. Yarubatse amashuri menshi. Nta mwana gihugu w'umurundi bamanize baze kumpinga muri commentaire. Ndazi ko dufite abantu badupinga. Nta mwana gihugu w'umurundi w'umunyeshure agitonda ku ishure agende amasaha arenga 2 n'amaguru agiye ku ishure. Nibibaho. N'amavuriro nuko. Amavuriro barayubatse ku bwinshi n'amabombo. Rumva. Amazi meza barasakaje mu bene gihugu. Amabarabara ariko arasanurwa. None mu byukuri abo bavuga ngo leta ya CNDD-FDD yananiwe nta kirikira marira abene gihugu, abo kweri barazi ingene twari tubayeho ku ntwaro ya Iprona. Abo barabizi. Pacifique arabizi kuko yari mujerere. Na Fose arabizi. None ayo majambo nayiki ko batavuga kijyagiye ko batavuga ko Iprona naniwe barondera ubundi. Ndumva n'ikibazo. Mugabo uyu munsi abarundi amashuri barayubakiye ku ntwaro CNDD-FDD mu bikorwa rusange. Amavuriro bariyubakiye, amabarabara ariko arasanurwa, amazi meza n'amabiro y'abakozi ba komine. Aho niho ngomba gushika, aho nazo kwashika mu kanya. Sivyo? Ibisagara bitandukanye baravyubatse. Bujumbura yo kuri Iprona sinzi ko wari uyizi. Aya makarti ubona za Carama, izi za Gasekebuye, no atweka nizo zabuye nzizande zari zari mugabo wari umusaka. Ni cyari gisagara cyari gitiye n'isoni. Akarono kwazo ndero kumusaka ngene hameze kujya niko zabuye nzizaguza za rohero zari zimeze. Mugabo ko mwose CNDD-FDD barabitunganije, barubaka. Akajoreza rero ahantu ngiye gushira break navuze ko navuga byinshi. Twegereza ku musozo, akajoreza amatwarire yose yo kuva uburundi tukironka intayo kwikukira. Ngira ngo wanashaka n'imbere ko turi intayo kwikukira. Leta nyari fisa yikorera. Amabiro ya leta nka yose je souligne harimo présidence bari bapanze. Président de la République bapangiye babakoranye ibiro yakoreramwe byari bipanzwe. Ibiro by'umukuru w'igihugu. Ariko uyu munsi CNDD-FDD ntiyubatse ibiro by'umukuru w'igihugu, ntiyubatse présidence. Kandi iri mu zambere zivugwa ko zubatswe neza mu karere. Byubatswe kuri inde? CNDD-FDD.
donc abaporona iyo mvuze abaporona mumva asiye system mumva asiye system abaporona bari bafite system yo kwiba igihugu mu buryo gwihishwa presidence yari pangiwe bo ama ministeri atandukanye yarapangiwe bande bo nukuvuga inyubako za leta zose zari ziwabo niho bari bazipangiye hari amafaranga bihereza mugabo uyu munsi baraca ko minduru sende defte yananiwe gutwara bashaka gutwara gute bareke gutwakira amavuriro bareke gutwakira amabarabara bareke kubaka amashuri bice bigenda gute nigiki bo basuye kuronka kino gihugu bokorera abarundi gisumbirije nigiki akajambo kanyuma bwana musasanguzi urakoze cyane mu mutangaza makuru abarundi nutureke kibaza ko dushoboye kwa turi mu mahoro ego sivyo nitureke kibaza ko dushoboye akarongo nda gutanga abagiye korera umupira w'amaguru batora amakosa abakinyi bari mu kibuga mugabo nawe ahageze ntiboki byo mubana amazi asante cyane reka tubashimire cyane dushimira abantu bari kwadukurikirana bari impande zine z'isi ndavuga mu Burundi mu bibanyi no mu makungu mukomeze kubahwa ngira turasubira mu biganiro biza gukurikira by'uno munsi ego urakoze cyane